uvuze ko Imana ariyo yaremye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama inyuma y'ivyo ukongera ukavuga uwo bita Benjamin Franklin ari we yayubatse agatuma isi ku isi uno munsi, uba uri hafi y'ukuri cane. Franklin ku myaka 10 yaravuye mu mashuri ku mpamvu za mikoro make z'abamwibarutse, ajanwa gukora akazi kugira ngo babashe kubona ibibatunga. Ariko ibi ntivyabujije ko ifoto yiwe isa nk'iyitiriwe ubutunzi bw'igihugu ku mpamvu z'ibikorwa byiza yakoze n'ubuhinga n'ubuhanga yeretse isi. Wibuke ko atakiri ku isi y'abazima, ariko isura yiwe buri saha uko yaremwe n'Imana ca mu maso y'abantu barenga miliyoni amajana. Ifoto yiwe iri ku noti y'amadolari 100 n'amafaranga y'agaciro ku isi yose. Ibi vyerekana yuko ishure ridatanga ubwenge, ahubwo ryongereza ubumenyi. Ariko igisumba vyose ni kugira intego no kudacika intege, niryo fundo rikuru ry'ubuzima bwiza no kuroranirwa. Benjamin Franklin yari umuhanga, umushakashatsi, umwanditsi n'umunyepolitike, ni umwe mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA Founding Father. Ni kuri Nuja Entertainment muri kumwe na KB Carnival. Reka tubaha amakuru y'imvaho y'ivyaranze ubuzima bwiwe. Reka tubahe mwiriwe cangwe mwaramutse bivanye naho mu wisereriye. Ni kuri Nuja Entertainment turagarutse n'ikiganiro cacu, twibutsa umuntu wese atarakora subscribe reka ayikore, iyo mahiko yonyene ufise kugira ngo uzobone ibiganiro vyacu mu buryo bworoshe. Ushobora gushiraho commentaire niba ukunda ibiganiro vyacu canke ukabisangiza abagenzi bawe. Ni intererano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora ca buri munsi. Muri kumwe na KB Carnival. Reka ndabaha ikaze mu kiganiro cacu. Uyu mugabo yavutse igenekerezo rya 17 mu kwezi kwa mbere mu 1776. Ni umunyamerika w'umwongereza, yavukiye muri Boston mu gihe Amerika yari ikiri mu maboko y'abongereza. Benjamin Franklin yahagaritse ishuri akiri muto cane, afise imyaka 10 gusa, aho yari amaze imyaka 2 yiga. Ariko kubera ubushobozi buke bw'abavyeyi biwe baciye bamukurayo kugira atangure gukora akazi. Se wiwe yari asanzwe akora amabuji n'amasabune, ntibyari gukunda ko abandanya murihira amashuri. Franklin ntiyacitse intege, ahubwo yatanguye kwiyigisha wenyene. Yakunda gusoma cane, agasoma ibitabo vyinshi birimwe ibijanye n'ubwenge, inyifato, ubumenyi no kwandika neza. Yiga n'ubucuruzi. Ibi vyatumye agira ubumenyi burenze asumba bari mu mashure abayize bakaminuza. Yahavuye atangura akazi ku myaka 12, aho yakorera kuwo bavukana. Yakora akazi ko gucapa, niho yatanguriye kwandika no kwiga ibijanye n'itangazamakuru. Acapa akongera akaba n'umwanditsi. Naho yari muto cane, yari amaze kwerekana ubwenge budasanzwe no kugira inyota yo kwiga. Mu myaka mike yakurikiye yagiye kuba umucapsi, aramenyekana ku rwego rw'isi. Yabaye public printer. Yashimangiye cyane ibijanye n'ubwenge bushingiye ku kwiyungunganya, self education, kwiyigisha ku giti cawe. Inyuma yo kwandika amakuru, yashinze Pennsylvania Gazette, kimwe mu binyamakuru vyakunzwe cyane muri Amerika ico gihe. Ico kinyamakuru akagikoresha mu mazina y'ibinyoma kugira ngo abantu ntibabisuzugure ku mpamvu z'uko yarazwe nk'umwana muto cyane. Ico kinyamakuru cavuga inkuru z'ivyabaye, amakuru y'isi, ubushakashatsi, imyidagaduro n'inkino n'ibindi. Yatanguje ishirahamwe ry'abashaka ubwenge. Abantu barabonana bakaganira mu bijanye n'ubumenyi, ubutunzi n'imibereho ya buri munsi. Yatanguje biblioteke rusangi ya mbere muri Amerika. Hanyuma aza kuba umuhinga mu by'itangazamakuru, umuvumbuzi akomeye n'umwanditsi n'umunyepolitike yubahwa cyane. Yabaye umuvumbuzi akomeye, niwe yavumbuye umuriro w'amashanyarazi. Yakoze ibintu nk'amaspectacle n'amarori afasha abantu batagaje ubushobozi bwo kuraba kure canke hafi, bigategwa n'indwara nka myopi ituma umuntu atabona ibiri kure yiwe, cyangwa indwara yitwa hyperopi, akabona ibiri kure ariko ntabashe kubona ibimwegereye. Ariko mu gihe yambaye ayo marori acarabira mu gice cyo hejuru ashaka kureba ibiri kure. Mu gihe ashaka kuraba ibiri hafi yifashisha mu kurabira mu gice cyo hasi. Na marori asanzwe afise ibiyo bibiri bitandukanye. Ariko tubibutsa yuko amarori yari yaravumbuwe n'Abataliyano mu kinyejana ca 13. Ariko Benjamin Franklin yaciye ayahindura ayagira bifocale. Yakoze thermometer, igikoresho gipima ubushuhe.
n'ibikoresho byifashishwa mu kurinda inkuba n'ibindi. Ibi byakozwe bivuye ku bushakashatsi yakoze ubwiwe, si ivyo bigeze bamwigisha. Yabaye umunyamakuru ndetse n'umwanditsi. Yanditse igitabo acita Poor Richard's Almanac, kirimwo imigani y'ubwenge, imigisha n'impanuro zidasanzwe. Yashinze ikinyamakuru n'icapiro muri Philadelphia. Yagize uruhara rukomeye mu kwikugira kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byaratanze ishusho yo kwitwa umuvyeyi w'igihugu arico Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benjamin Franklin. Mu bijanye na diplomasi n'ubuyobozi, Franklin yari umwe mu badiplomato b'abanyamerika ba mbere kandi b'inararibonye. Yagiye mu Bufaransa mu 1776 guhagararira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ashaka ubufasha mu ntambara yo kwikukira barimwo n'Ubwongereza. Yarakunzwe cyane n'Abafaransa kubera ubuhanga bwiwe, ubwitonzi n'ubwenge n'imvugo yagiye akoresha. Yagize uruhara rukomeye mu kubwira Ubufaransa kugira ngo butange ubufasha mu ntambara, haba mu mafaranga, intwaro na gisirikare. Yari umwe mu banditse amasezerano y'amahoro muri Paris mu 1783. Franklin yarangije intambara y'ubwigenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA n'ubwami bw'Ubwongereza UK. Nubwo atigeze aba perezida, Franklin yabaye umuyobozi w'iteka rikomeye ku ntwaro y'igihugu. Yari umwe mu barongozi yitavye inama y'amategeko shingiro mu 1787. Yitwara neza mu gukemura amakimbirane yari hagati y'Ubwongereza na Amerika. Mu 1787 ryari itegeko shingiro ryanditswe kugira ngo hashingwe inzego zikomeye z'igihugu ca Amerika. Nyuma y'iyo ntambara yari mu banditse iryo tegeko shingiro. Ubwigenge bw'itangazamakuru, uburezi n'inyigisho zerekeye ukwikukira. Yari umunyapolitiki asanzwe, yari umuntu azi guhuza abantu n'abandi, umuntu yitanga kandi afise imbono y'igihugu kirimwo ubumwe n'iterambere nk'uko amaso ya buri wese abibona kugeza kuno munsi. Yatakaje ubuzima bwiwe tariki 17 z'ukwezi kwa kane mu 1790. Yari afise imyaka 84. Hari ijambo yagiye avuga kenshi. Yavuze ati kuryama kare no kuvyuka kare bituma umuntu agira amagara meza, kandi bituma aba n'umukire kandi akaba n'umunyabwenge. Ibi bisobanuye iki? Kuryama kare bituma uruhuka bihagije. Kuvyuka kare bigufasha gutangura igikorwa cawe hakiri kare, ugakoresha neza umwanya wawe. Iyo ubaye umunyamigambi n'umunyamwete, uronka amagara meza kuko waruhutse neza, uronka amafaranga kuko ukora neza kandi cyane, uronka ubwenge kuko utegura neza ejo hawe, ukamenya gutandukanya ivyo ukwiye gukora. Iri reka turyita ijambo ry'ibihe byose kuko nta gihe rizoreka gukora. Ni ijambo ry'inkomezi ryigisha kwitahura, kuko iyo umaze kwitahura bizokorohera kumenya ibibereye umutima wawe n'umubiri wawe. Tukwibutsa niba utarakora subscribe kuri channel yacu ariyo yanyu. Reka dukomeze twubaka umuryango wa Nuja Entertainment. Ni KB Carnival yana ritunzwe n'ijanja, umwami we curi w'indyarya. Benjamin Franklin yari umuntu w'intangarugero mu guteza imbere uburezi n'ubuzima rusange. Nubwo atari yaragiriwe amahirwe yo kwiga, ariko yakoze ibishoboka byose kugira abantu benshi baje mu mashuri. Mu kinyenjana ca 18 yashinze ishure rya mbere ryisumbuye mu 1749, ryaje kuba rimwe mu mashuri yizewe n'ayagezweho muri Amerika. Iryo shure ryari rigamije gutanga uburezi bufasha mu buzima bwa buri munsi no kwiga ku bana n'abana. Yashishikarije abahungu n'abakobwa kwijukira kwiga. Yanditse ibitabo n'impapuro zinyuranye z'inyigisho mu rwego rwo gufasha abantu gutekereza no gusoma no kwandika. Yagize uruhare mu gushinga ivuriro rya mbere rusange mu 1751. Franklin yafashije mu gutanguza ivuriro ryabaye irya mbere muri Amerika, yita ku bagwayi bose, abakuze n'abato, abatunzi n'abakene, harimwo n'abatishoboye atakurobanura. Yavuze ko uburwayi bwinshi bwaturuka ku mwanda no kudakurikiza isuku ry'umubiri n'ibidukikije. Yashishikarije kubaka amazi meza mu ngo zitandukanye. Yari asanzwe afise ingeso 13, ariko inzo ngeso zikaba nziza. Yari imico myiza yihaye kwitoza buri munsi.
nko kuba inyankamugayo, kwiyorosha, kwihangana, kuko ariyo ntsinzi mva mu bigeragezo. Benjamin Franklin aduha isomo rikomeye. Ntibisaba kuba ukomeye kugira ngo utangure, ariko birasaba kugira utangure kugira ngo ushobore kuba ukomeye. Reka tugushimire wadukurikiranye kugera ku musozo. Niba wakunze ibiganiro byacu, ushobora kubisangiza bagenzi bawe. Turaguhaye n'ikaze muri komantere ugira icyo ushikirije. Ni intererano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora buri munsi, tubabwira tuti turabakunda. Mwari kumwe na KB Carnivore. Ciao ciao.